ko mbona isi itumereye nabi, uriya muntu uri kuramuraba ubona ahagaze mu kibanza ciza, ajya amaboko yikoreye, yaremwe ngo ahikoreye. Raba burya bwonko bwiwe bwikoreye aritere, mbega none aritere yaremwe ngo yikorerwe n'ubwonko. Hajya naho usenga nabi, upfa kuba wikoreye ya aritere gusa. Kandi babwire rero ibituma twikorera ajya amaritere ni byinshi. Bash ubisanga ku kazi, ukabisanga muhira. Jahe n'umuntu anukiye muri bisi tutazinanye, ambwira ngo mbega aho winjira uturaba, wenda utumye kuturaba. Ndavuga none amaso ninjire mpumirije intebe ndayibona gute? Umva ngo ninjiye muri bisi ngo nguma ndaba abantu, mbega ntushobora kwinjira ngo wicare ahubwo umuturaba. Hari umuntu agutuka atakuzi. Ajya amaferuje nayo agikora, negeze kuyihagarara ko umuntu wa bisi asharaza carangonga, hama nca ndashiramwo bashakirinyota kugira ngo abapolisi baze gupima. Acambwira ngo urakomeye mu mutwe. Uwa bisi niko yambajije, uravuye mu modoka bapima urakomeye. Hari abantu bagihagarara, nagenda babwire ngo igihe cyose ngo nta bantu bagihagarara kuri feruje kandi zari bwapfa. Ndavuga none wowe wangonze inyuma ndi kuri feruje, ngo hari abantu bagihagarara kuri feruje. Nagenda babwire ngo iyo ubwonko bwikoreye aritere, feruje ntibuyibona. Haca hadi ico bita les antivaleurs. Yacirinjira mu modoka, nca ndanyoka, ntwara yamburumburu yanje, ntwara mu buyenzi, kandi nagira ntutse urakomeye mu mutwe. Hari abantu bagihagarara kuri feruje kandi yari yakice. Iyo turiko turaraba ibiba uno munsi, mbega indangagaciro ziracariko ziraba. Yesu ntiyaje gukuraho imico ariko yaje kuyikomeza. Umuntu aravuga Yesu mugabo ugenda muhira ugasanga ntagira valere n'imwe. Umuntu yarantutse. Uri umurundi wenyine ugihagarara kuri feruje. Ndagenda. Nagiye ndibaza none ni jiwe nyine mpagara kuri feruje. Kubera iki? Iyo ubwonko bwikoreye aritere. Ikintu bita imico n'imigenzo n'ijambo ry'Imana wishira mu ngiro n'ibikunda. Iyo dusenga hari abazo ngo une souffrance physique, émotionnelle, spirituelle affecte l'ensemble de la personne et qui favoriza l'épanouissement intégral. Iyo dusenga umushaha ugwaye, umubiri utameze neza, biragora ko twama vyamwa ijambo ry'Imana rivuga. None bakozi b'Imana, uno munsi ajya amaritere nta bantu benshi bayikoreye. Akazana Bibiliya mugabo afite na aritere iri invisible itaboneka. Uzomubona ariko aravuga ijambo ry'Imana abatukira kuri podium. Burya hariho message z'umukozi w'Imana yarushe, ziroroshe kubona cyane. Ico bita fatigue émotionnelle, muhe Bibiliya arasoma muri Matayo mugabo arabatuka gushika mutashe. Imana ishimwe. Imana iturinde yaritere mu mutwe. Kandi nababwire kijya cuma twikoreye ntabwo ariko tukizana, kenshi barakitwikoreza. Amen. Niho muri kenshi bijya barabitwikoreza. Ntabwo ari uja kuyiterura, si uja kuyigura muri garage ngo uyifabrike, oya barayigufabrikira. Kandi kenshi bayifabrika n'ibiro bashaka gukorera. Apana ibiro wikorera. Ntibayifabrika baravye ibiro ugomba kwikorera, oya bayifabrika baravye ibyo bagomba kugukorera. Ako Satani n'umuntu mu Bibiliya. Tugasha tubaho mu buzima bwa misi yose ari guhura n'abantu utwara umutima bagacumita imbugita. Umutima wawe wa muri kuri masparadra kubera bawubaga buhura nabaho uciye hose. Afite umengo abantu bose muhura bagendana twatubugita bakoresha kwa muganga, kenda barabaga. Umuntu wese abaga hageze kandi umuntu wese akabaga hashikiriye. Ugasanga wewe uri byandashe. Kiribre Mwami Mwana naza azosanga impemu musha
n'umubiri bitagira umugayo n'agasembe. Amajambo avunaguye ku munsi w'iherezo, ibyo bintu biri mu bintu Imana izotubaza. Umuntu yikoreye ariteri aca avuga nabi. Murabona abantu bava nk'intanga ishaje, ugasanga umuntu avuga nabi kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Mwaramutse iyo ntaramuka wambona. Umuntu akavuga Yesu akongera akarekura amajambo atuntuza umutima, tubika umutima. Kubera iki? Muri ibi vya santé mentale on donne ce qu'on a et ce qu'on est. Halo, ico wabaye uzogitanga, kuko tugendana nk'abantu bafise amabere arimwo amaberebere akwiye. Rero eta y'amaberebere arafatanye cyane ni machine ya Fabrice. Sininya kubivuga, je mvuka mu muryango conflictuel, aho papa Tash mu gukubita mama yabanza kudutondekesha twese ku murongo kujyaho ku idrapo, agaca avuga ngo raba ingene zubakwa. Je vous fais un modèle, fais-le comme moi je le fais. Mama mu Kirundi yiriwe kurondera no ku Mutama nawe yiriwe kuvumba, agaca ashikamukubita yatuvyuye saa 8 y'ijoro, kandi agaca tubuza kurira no kumuvugira kuko ariko aradutegura. Bugisha bufise ntaho rihuriye, naho wakijijwe ntaho rihuriye n'ingene wanyu bashavura kandi waramwakiriye Yesu. Kubera iki? Iyo twakomeretse ntidukire, Satani aronka uturyango yinjiriramwo akakugerageza kandi agashika hashaka, kandi ufise adresse naho usengera. Petero yarazi Yesu kandi yari yaramuprevenye ko azomwihakana, ariko yarangije amwihakanye. Kubera iki? Yarakiri muri dogere yo kumumenya, ariko amaze kumwakira agahabwa ubushobozi, hageze ko bamwica yavuze ngo umwami wanje mwamubambye umutwe uri hejuru, jewe muze kuncurika. Il y avait des pierres, le pierre yakanye Yesu na le pierre wa undi nyene yavuze ngo ahubwo mwatebeje mubikore, mugabo il faut qu'il y ait une différence entre ibambwa ry'umwami wanje n'ibambwa ryanje. Aho pierre yari yarakize, ariko muza amakosa Petero yakoze, yakora nk'utwindi ikora mu butura. Majambo mabi, ugasanga umuntu arasenga mugabo yamana amajambo mabi, umuntu arasenga mugabo yamana ingofe, umuntu arasenga ariko nagenda babwire ngo uno munsi ikintu gituma imitima y'abenshi iriko irasenya n'amajambo babwiwe, kandi cyane cyane n'amajambo ava hatagomba kuva. Hahandi wari witeze ko gushishitira bakazana inkota bagakubita mu mutima. Ibi birakomeye.